Murakaza neza kuri Kivora Media. Igice ca mbere carangiye Eric na Aline bagiye mu rukundo. Aline na Eric bari mu bihe vyiza vy'urukundo rwabo. Buri musi baravugana bagasangiza indoto zabo n'ivyiyumviro vy'ejo hazaza. Ariko nk'uko benshi bigenda, hari abantu batifuza kubona abandi bahimbawe. Umunsi umwe Eric yarashatse kubwira se ukuri. Yari yicaye mu biro vy'iwabo. Dawe, hari umuntu nkunda. Se aramuraba ari yishimye. Ni vyiza cane mwana wanje, akomoka mu muryango wuhe? Eric aca amubwira ukuri. Yitwa Aline, ni umukobwa mwiza cane, afise indero nziza kandi akunda Imana. Se aca aramusubiza ati sinakubajije indero, mbwira umuryango akomokamwo. Eric aca amusigurira ko Aline ava mu muryango usanzwe udafise ubutunzi bwinshi. Mu kanya nk'ako gukubita urugohe, agatwengo ka se karahindutse. Ntibishoboka. Eric aratangara. Kubera iki? Kubera sinigeze nkurera kugira uzane umukobwa azova mu muryango ukenye. Eric yumva umutima urababaye. Dawe, urukundo ntiruraba ubutunzi. Se aca arahaguruka. Ndakubwiye, uwo mukobwa ntazokwinjira muri uyu muryango. Kuva uwo munsi urugamba rwari rutanguye. Eric ntiyashatse guheba Aline, ariko se ntiyari yiteguye kwemera urukundo rwabo. Aline nawe yaramenye ivy'ayo makimbirane, yarabaye cane. Yari azi ko urukundo rwabo rw'ukuri, ariko ntiyashaka kuba intandaro y'amakimbirane yo mu muryango wa Eric. Umunsi umwe barahuriye ku kiyaga. Aline yari afise amarira menshi mu maso. Eric aca amubaza ati ni igiki kiriko kirakubabaza mukunda? Aline arahora gatoya, hanyuma ati ndibaza ko twotandukana. Eric aca arahaguruka. Atoya, ntibishoboka. Sinshaka ko uguma urwana n'umuryango wawe kubera jewe. Aline, ndagukunda kandi sinzokureka. Ayo majambo yatumye Aline arira cane. Yari amarira y'urukundo n'ubwoba bivanze. Muri ico gihe nyene umuntu yari ahagaze kure yabo ariko arabitegereza. Yari Sandrine. Sandrine yari umukobwa wa mugenzi wa se wa Eric. Kuva kera se wa Eric yashaka ko ariwe azorongorwa n'umuhungu wiwe. Maze abonye Eric ari kumwe na Aline, ishari ryaratanguye kumurya. Yaciye afata ingingo yo gukora ico ashoboye cose kugira atandukanye abo bakundana. Ntiyari azi ko umugambi wiwe wari gutuma ibintu birushiriza gukomera kuruta ivyo yakwiyumvira. Tuzoyibandanya mu gice ca gatatu. Murakoze kudukurikirana kuri Kivora Media. Mwari kumwe na Venus.